Ikintu ca mbere umugambo wa Frodebu unegura urabona ko ubutungane muri kino gihe bukora nabi. Muratubabarira ntizokwama twerekana ibibazo gusa ariko turerekana n'inyishu z'ivyo bibazo. Akazi kacu sukuguma tumenyesha makuru mabi ahubwo turerekana ayo makuru mabi tukerekana n'inkuru nziza yotuma ayo makuru mabi ahagarara. Uno munsi dufatikanije n'abandi tugomba tubereke ko Uburundi bwishwe no kudahana inkozi z'ikibi. Ukudahana nako muca mwumva yuko ari bwa butungane bugwaye. Za nkozi z'ikibi zisha ziguma zikomera. Intumbero ituma dutanga ibi vyigwa nuko tuba tugomba ko nuwo wese yahora hendwa canke yahora adatahura ibintu aheza akabitahura. Akamenya ukuri kwaho ibintu bigeze. Kanatsinda ngo tuzomenya ukuri nako kuduha kwidegemvya. Urabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekererana binginge muze kutubwira ivy'ubutungane. Muze kutubwira ivy'ubutungane. Muzoba mudufashije. Kuko uno musi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Murumva rero muze kutuzatsurira gatonya kuri ako kantu muzoba mukoze. Umugambo wa Frodebu turavuga duti urwego rw'ubutungane rushobore kunagurwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi kironke koko ubutungane bubereye byotuma n'amakunga twizera bigatuma n'abajya baza gushinga ibitaye mu gihugu bakaza babona ko bagiye mu gihugu kirimo ubutungane bushobora kubakingira. Aha rero bigaragara ko abanyamitahe bataza mu Burundi kubera igiturire bita ca giturire cyo ku rwego rwo hejuru. Vuze igiturire cyo ku rwego rwo hejuru sinibaza yuko muhava mu bitahura ariko muravyumva murabitahura. Igiturire cyo ku rwego rwo hejuru ni kimwe kitaribwa n'abantu basanzwe, ni kimwe kiribwa n'abantu b'abayobozi, abantu b'abashikiranganje, eka mbere no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ivyo nivyo bituma ahanini abanyamitahe batarogwa mu jisho kuza mu Burundi kino gihe. Aya makenga murabona yuko abashinga amateka bayafise. Mbega ni kubera iki abo ba investisseur bahunga? Rekira ijambo ndarigaruke ko mumbabarire. Arabajije ati mbega ni kubera iki abanyamitahe bahunga? Reka abanyamitahe bava mu mahanga canke mu makungu tubanze tubihoze gatoya. Umunyamitahe w'umurundi wewe arorohewe. Reka tureke kuvuga basi abusanga bafise imitahe minini. Abafise imitahe mito baroroherezwa. Abo bantu bakora udukogwa tubabeshaho misi yose bakoresha imitahe mito baroroherwa mu gihugu c'u Burundi. Inyishu naho mwogomba mukareka kuyimbarira ni oya, ntiboroherwa. Iyo ababoroherwa ntibabirirwa baraturatura mu bindi bihugu baja kurondera ingene boshobora gukora, baja kurondera ingene boshobora kwibeshaho. Mwiyumvire uri Umurundi wagomba guteza imbere igihugu cawe ugaca ukomoka ukaja mu kindi gihugu, mwico gihugu ugasanga bagufata neza, naho batagufata neza gose ugasanga bagufata neza gusumba iwanyu. Mu Kirundi baca umugani ngo utubi turarutana. Basi utubi twiyugiye ugasanga dusumbwa n'utubi twiwanyu. Nukuvuga ngo iwanyu bakora ibibi biremereye gusumvya ivyahuri. Aha rero murumva yuko uwo munyamutahe muto ntiyoroherezwa, n'uwo munyamutahe afise umutahe wisumbuye nawe nyene ntiyoroherezwa. Abo bose barahunga. Nonega abantu b'Imana abo bose bahunga bahagenda barahungura amatwi, mwumva hoza
umunyamutahe mvamakungu gute agashora umutahe wiwe n'abandi banyagihugu bariko bariruka. None ivyo byose twovuga ko biva mu burongozi bw'igihugu. Hariho abantu batagomba ko tuvuga ibi bintu, mugabo baragomba batwanke nta kundi. John Maxwell aravuga ati vyose bipfira ku burongozi canke bikirira ku burongozi. Aha tutiriwe turaja mu bintu vyinshi vyasokwe niruze, ingorane iri ku burongozi. Ivyo byose kugira bagabanuke hariho ikibazo gituma batazana imitahe yabo ngaha mu gihugu kugira ngo ibintu bigende neza. Murumva yuko iki kintu yakivuze avec des réserves. Nukuvuga ngo ntiyaduduriyeko, yaravuze ati ivyo arivyo byose hari ikibazo ntiyashimye kukivuga, ariko ndazi yuko akizi. Kino gihe umurundi kugira ngo abe arabaho kabiri, hariho ivyo avuga n'ivyo adashobora kuvuga. Rero yagarukirije ngaho murundi, yararivuze, yararitahuye, utaritahuye nawe bicaye muraba, ariko ijambo yararivuze. Ate bagabo, birashoboka ko hari ikintu kitagenda neza he kubadandaza, kuri abo banyamitahe? Oya, kitagenda neza mu burongozi. None nyakwa mushikiranganje mwarize neza, murabona ico kintu gituma abantu bahunga. Ati mbega mwa mumaze kubona ico kintu kiriko kiratuma abantu bahunga? No hava mvuga ntibabibona, kuko iyo babibona baba bagerageza kubitorera inyishu, bagakuraho ivyo bituma bariko barahunga. Ahubwo aho kubikuraho babandanya bavyongereza, abahunga nabo bagaca babandanya bahunga. Batebagabo, twebwe birase n'ukuri ko tushobora kubandanya n'ubu buzima. Reka tuje gutaratariza ahandi. Murabona yuko ubuzima bubandanya bugora, abantu bakagira bati bagabo, none ibi bintu bibaye ibiki? Aho yahora aronderera akazabona imiryango iriyugaye. Bati mafu, uribaza wewe, ubu hariho abantu benshi bariko bararondera ingene bova mu gihugu, mugabo bikanga. Mbega les mesures zozo mwarafashe kugira ngo les investisseurs bahurumbira igihugu cacu, kuko ni igihugu gisanzwe gifise novuga intérêt iri vierge, mugabo hashobora kuba hariho kombore bimwe bavuga vy'ibiturire. Arihevye arakavuga wampaye inka, none wamuka ati hashobora kuba harimo vya bindi vy'ibiturire bavuga. Aha ndababwije ukuri, yarihevye, yavuze ibi bintu bivuze uca umwasi wa mbere abaho. Iki kintu rero kiri mu bizingamitse igihugu c'Uburundi, kuko mumbwire aho niburi haragirwa akigoro kugukosora ibi bintu. Bati reka duhane vy'akarorero abantu bagigiturire. Nta na rimwe hafatwa ba mustanteri, hafatwa ba buramatari, hafatwa ba chef de zone, hafatwa abantu basanzwe, hafatwa afande ariye igiturire c'ibihumbi bibiri. Ati uwo n'umumenja. Ariko mumbwire idosiye y'umushikiranganje, murumva yagirijwe ibiturire, imyaka 20 igomba ihere. Ico bita igiturire gitembagaza igihugu nikiribwa n'ujya munyagihugu mutoya, nikiribwa n'uwo mukozi wa leta asanzwe, kiribwa nabo ba fonctionnaire bo ku rwego go hejuru. Aho ibintu niho bisopanira, aho igihugu niho gitembagarira, aho ibintu niho bipfira. Amadosiye y'amamiliyaridi n'amamiliyaridi aho niho azimanganira burundu. Ariho umutipe w'umubanyi twamwita burundu. None ivyo muri leta mvyeyi yacu navyo amadosiye arazimangana burundu. Tukavuga duti none bagabo, aya madosiye yoyo ivyayo nibiki? Yarazimanganye burundu. Umuntu aje azanye umutahe wiwe ata security kumbore abona ati uyoba ufise ivyo byose muravyiga mukabona ko kuko nukuri baguma basubira bahunga ntivyo babisa neza.
cyane cyane mu gihe uno munsi atamvo nimwe yotuma ubutunzi butaguma bugenda neza kuko nta ngwano turimwo nta mbargo turimwo n'ibihano bari badufatiye byaravuyeho. No mu gihe twari twarafatiwe ibihano uburundi buri muri yambaruko, agasukari karaboneka, ibinyobwa byaraboneka, ubuzima bwarabandanye. Ariko ubu bivugwa yuko turi mu mahoro, ayo mahoro yirirwa araririmbwa, none ibintu byankirahe. Mbega wogira amahoro gute ufise inzara mu nda kayemu? Nukuvuga ngo kugira ngo umuntu agwaye ingwara kanaka ikire, nuko abanza kuyemanga akavuga ati iyi ngwara kabisa ndayifise kandi iyi ngwara ntegerezwa kwikira. Iyo umaze kuyibona rero yigaragaza, uraheza ugafata ingingo ibereye. Ari byo wirinda bitera ukavyirinda, ivyo uheba ukabiheba. Mugabo tukagoma tubona ko ibintu bitagenda neza. Hoho mwoshobora kudutomorera iyo ngorane aho yobiri. Iki none si kibazo cumvikanaga abantu b'Imana. Reka mwumvirize inyishu atanga. Inyishu atanga muri za ntambamyi zikomeye, ya ntambamyi cane ikomeye gusumba izindi, yoyo ntayivugamwo. Nico gituma tuvuga duti imbere yuko ukira ubanza kumenya ingwara ugwaye. Utaramenya ingwara ugwaye ngo umenye nikiyitera, umuzi uyitera, biragoye yuko iyo ngwara ishobora gukira. Nimwumvirize inyishu y'umushikiranganje ubutunzi. Bituma aba-investisseurs bataza mu gihugu, akenshi usanga hari ibintu byinshi byankenerwa bifisa ko mu gihugu. Murumva avuze ati akenshi gashoboka hariho ibintu by'ibanze bitegerezwa kuba biri mu gihugu. Reka muvyumvirize. Tuvuze les infrastructures mu gihugu, umuyaga nkubu udakwiye, nk'amahinguriro ntashobora gutera imbere tudafise umuyaga nkubu ukwiye. Abahinguriro bashobora gutera imbere tudafise amabarabara akwiye. Umva n'impamvu navuga yuko mu kwinstara investisseur hari ivyo bintu byankenerwa by'ibanze biteza leta iriko irakorerako kugira ngo igwize cyane mu energy yo umuyaga nkuba, amazi, internet, access internet. Voilà, ibi avuze byose n'ukuri birakenewe, ntawo biharira. Amabarabara, umuyaga nkuba, internet, birakenewe ivyo bintu. Ariko dukoresheje ya principe de priorité ga wampaye inka. Ivyo nivyo leta yo kwitako ubwa mbere. Oya, ntavyo nibaza. Twoshobora kuronka abanyamitahe baza bakazana iyo energy ariko aravuga, canke baza bagakora amabarabara, canke baza bakazana iyo internet, none niho boca boroherwa? Oya, ahubwo ikintu yasimvye cibanze yirengagije ni bwa butungane bugwanya ibiturire. Ibi vyuko hatari ubutungane n'ibiturire bigisibije, murumva yuko atabigarutseko, ntashobora kubibona. None mwumva batabona ahantu hari ingorane neza na neza, mwumva bo yitorera inyishu gute? Reka mwumvirize umuhinga nawe mu by'ubutunzi ica bivugako. Muhava mugira ngo jewe ndiko ndashikuza. Ubwa mbere kugira environnement des affaires itera imbere n'uyu mwuka mu by'ubutunzi. Mu gihe ibi bintu by'amafaranga y'agaciro bimeze gutya, hamwe ari ito ahandi indito, aha biragoye ko abantu baja muri investissement ngo bagwire. Politique fiscale hari no munsi shira abantu kenshi muri insécurité fiscale, ugasanga amakora gumaduga, ugasanga abemporosi ibintu ejo bashitse basanga amakora yamaze kuduga biza birahindagurika. Amataxe ku bintu hagumagwira, burya ukuduza amataxe ku bintu ibiciro biraduga, bikaduza kudorovye kugurisha, agacabana ati abaguze reko baragabanwa kubera amataxe yongereye yakoresheje ingufu ziwe. Kigira kabiri nibijanye na governance ntwari ubutungane budakingira, ubutungane bukoreshwa, administration n'ibindi yimura abantu ikigombye, atibanza kugira n'icigwa ngo banzirabe ingaruka zija ku bantu bamaze gushira amahera mu tuntu n'utundi. Voilà, twarabwiye yuko kuduza amatagisi canke amakori atari yo nyishu yo kwishura ibibazo vy'ubutunzi, ahubwo usanga n'ivyahuha bihuhutse. Ikintu c'ubutungane murumva yuko kigarutse. Iki rero
ni karahara mu ruganda ntibacura. Wewe ushobora gutwara umutahano bawukunyanganya ntihagire aho witwara. Ivyo ntibishoboka. Na wewe ntiwoba wikunda. Ibijanye na trasikasira byo n'ibindi bindi tutavuze ibyo y'ibituri rusanganye n'ibiguma byakwa nabo hejuru abaganyije mu marshe. Voilà, ibiturire byakwa n'abahehe abo hasi. Mwe kumengo ntimwumva neza. Abo hejuru wampaye inka. Aha mwe mwari mwumvise ba chef de zone na ba mustanteri. Oyaye bari yabashikiranganje hariya mu biro kwa president. Yigira gatatu ni concurrence de royale usanga ihari. Abagwiza tugasanga ntiyafatwa cyo kimwe. Harabakundwa akaza, haraba mu masoko ya leta, harabandi batayaronka, harabaronka ama exoneration abandi bakabura. Amadovize bamwe bakayaronka kuri tontoyi, abandi bakayarinda kuyarondera kuri marché noir. Abantu kuri tontoyi yo muri bere bugasanga ni telefone niki. Droit de propriété. Nkajya amategeko uzumva rituvuga ngo nta munyamahanga ngo ashobora kugura itongo, ntashobora kugira gute. Ibintu nyine ubona ko bitumwe ngo turiko turiyugarana. Ibijanye n'ama infrastructure, aya mabarabara, izi inyubako nyene zimaze mu gihugu, ibiraro, aeroport, internet, ni ibintu ubona ko bifise agahaze cyane ku muntu ashaka gushiraho investissement. Voilà, murumva ko byose bikenewe abantu b'Imana. N'ubu muhinga arabigarutseko bimwe vy'amatara, bimwe vy'umuyaga nkuba, bimwe vya internet, vy'amabarabara. Murumva ko nawe nyene abigarutseko, ariko aha dusha dukoresha ya principe de priorité. Mbega muri ibi uburundi bukeneye, muri ibi bintu uburundi bukeneye kugira ngo bushobore gutera imbere, kugira ngo abanyamitahe baze, ni igiki cibanze twokora cotuma n'ibindi vyose vyoroha. Ubwa mbere nuko igisata c'ubutungane cobanza kigasubirwamwo, umuntu ahari hose umunyamutahe akumva umutekano, akumva ari free kuzana umutahe wiwe mu Burundi, akumva atagiturire bo mwaka. Ivyo bindi biraheza bigakwirikira. Ivyo nivyo novuga yuko ari vyibanze. Accès au financement, aya mabanki yiwanje ashobora gutanga ingurane zikomeye zija kwishurwa ku gihe kirekire. Tutavuze rero leta nayo deficit budgetaire, ingene leta bayifinance, bagwiza tunga amahera leta nigumiyaga kwa amadeni n'amamiliyari hagiye muri vya security biguma bijamwo muri akarere abantu bashobora kugira investisa gute udashobora gutwara ibintu hariya inahari nk'ubuho nk'ibyo kuga imbi busanga ibihugu bitakigenderanira abantu bacanga tunene investise hehe nshishorera hehe njengi. Ikindi naco kiriko kiratuma ibintu vyonyuka nukugara imipaka. Hari igihe ushobora kugara imipaka kumvo yumvikana abantu bose babona, kandi umutekano nawo ni ikibazo badategerezwa kwirengagiza kuko ni kibazo gihambaye cyane. Ata mutekano uriho ivyo wogomba gukora byose nta kintu na kimwe woshikako. Iki rero nikindi kintu gikomeye cyane. Ariko none ingingo y'ukugara imipaka yafashwe mu kuri, aho ntiyafashwe ku nyungu z'abantu kanaka, yafashwe mu vy'ukuri mu nyungu z'ugukingira igihugu, mu nyungu z'ukumvira imbabazi abene gihugu, mu nyungu z'urukundo ufitiye abene gihugu. Iki rero sinokwirirwa ndagitebako gose. Iki gihugu baticaye ngo tubone inzira twofata kugira iyi mitaye kugira abantu bagwiza umwimbu ikizovaho ki. Iki gihugu hatabaye kwicara abantu ngo biyumvire ukuntu cotera imbere, ngo biyumvire intambamyi nyamukuru zitumye kizingama mu vy'ubutunzi, ntikizopfa kivuye aho kiri. Kwa kwicarana, kwa kuganira, kwa guca bugufi, ivyo byose bigashoboka, nivyo biguma bigaruka. Reka rero dusubire hariya muri Frodebu kwa Phineas. Nuko mu gihugu cy'u Burundi abanyororo ni benshi cyane. Ivyo rero turasaba ko abafunzwe bogabanuka, abantu bagacirirwa imanza, abafise amadosiye atahafatiye bakabarekura kugira ngo abo nabo baze gufasha igihugu kugiteza imbere. Nuko intwaro ibereye mu gihugu cy'u Burundi ikiri kure, nuko tubona hari abanyuruza amatungo ya leta bahanwe. Voilà, bya bindi biragarutse. Umugabo umwe akanyuruza miliyaridi zirenga 50
akaguma yidegemvya ngaho ntahanwe, abo bari kumwe bose muri iyo dosiye ntibahanwe, ahubwo akaba aribo baguma baronswa ibiti. Ivyo murumva yuko biri mu bizingamitse igihugu. Ukudahana imbwa nako bigwiza imisega, abarundi nibo bawuciye. Hariho abitwara ukutari ko bari mu ndongozi ntibakosogwe. Ivyo mugamusanya Frode buravuga uti abantu bose banyuruje itunga ry'igihugu ibafatwe. Wa mugabo atabanyuruje itunga rya leta bose nibafatwe. Aho rero noca nemeza yuko Burundi bugomba bube iparadizo, ariko biragoye, mbere bisa n'ibitoshoboka ko abatware boshobora gukora ico kintu. Ubutunzi bwasahuwe bwonyene busubijwe leta, abanyagihugu b'u Burundi boca babaho neza. Ariko ivyo amahirwe yo kubikora ari munsi y'ubusa kwijana. Ata numwe avuyemwo itunga ry'igihugu igaruke mu bigega vya leta, amafaranga akore ibikorwa by'iterambere. Hariho urugomero rwa Mpanda rwatwaye miliyari 58, abayatwaye barabazi ntibarabafata. Umuntu azi ko yinjiye muri CNDD agiye kurondera ivyajyayo nabarasezera hakiri kane. Uwinjiye azi ko agiye kurondera igiti, ngo agiye kurondera amaronko, ngo nganiho nivyo batazofata, namenye yuko ibisaka vy'imbwa bigira bishe. Nabwiza ukuri muri Uburundi nta ndongozi nimwe ishobora kwiba no muri yo numwe ngo bikunde. Dufise amategeko yugaye neza. Gari Hariho abantu batwaye amahera ikibonane. Hariho abivye amahera naho boraramwo boca bicara bakayarya borinda bapfa batarayamara. Aha mubona igihugu kimerewe nabi, hariho abantu borinda bapfa amafaranga bafise batarayamara. Murumva akantu gayemwe? Aho ubukene mubona bwishe abantu bobo basha naho borinda bapfa boba batarayamara. Bemurira rero mwemwe abarundi, abandi mubareki. Hariho abantu bafise kashe naho borinda bapfa n'abuzukuru n'abuzukuruza boguma barya. Bariho jewe mperereza, hariho abantu ubu bariko bahemba abakozi babaha amahera yaguyifira ngo utabanje kwanikira acatabu. Hariho abariko bahemba amahera aguyifira, ibihera mwarunze mu mazi, kandi mpamvu mubesha ngo titubazi. Abiba bose umukuru w'igihugu arabazi, ariko apfa kubirekera gusa. Apfa kubirekera ati nonega aho mwibaza ko tutabazi. Voilà, abantu bononye igihugu c'u Burundi barazwi, ariko ntibafatwa. Mbe bashafe niyasa ari hehe? Ariko avuga iki munyumvira? Abantu bose banyuruje itunga ry'igihugu ibafatwe, ata numwe avuyemwo itunga ry'igihugu igaruke mu bigega vya leta, amafaranga akore ibikorwa by'iterambere. Urugomero rwa Mpanda rwatwaye miliyari 58, abayatwaye barabazi ntibarabafata. Nk'umuntu bahaye amahera ngo genda bubake urujya rugomero rw'amatara rwo ku Mpanda, amahera agatwara kumubwira ngo agarukane, ukamenga wewe umubwiye ngo agarukane niwe mumenja. Anajya amahera wibaza ko yariwe n'abajya badadaza bonyene. Indongozi ari kwemera ko yasinye. None bantu b'Imana, iyo ndongozi yarijejwe gukurikirana urwo rugomero niyahe? Aho umukuru w'igihugu iyo ndongozi yarijejwe ivyo bintu ntayazi n'ukuri. Jewe sinari bwemeze ko umukuru w'igihugu aduswahira, mugabo je nzohava ndavyemeza. Hey, y'all, come look at this. Urugomero rwa Kajeke wari kuvomera ijya mirima yose mubona mu kiyaya ca Gihanga. Muga urugomero rwarariwe neza. None baruriye ntibari. Mana yanje, he Barundi umenga amatwi yarazivye. Abariye urwo rugomero rwa Kajeke ntibari ngaho, ntibapugamye ngaho. Basha umukuru w'igihugu yavuga ubona aho banyonga amajipe yabo ngaho baduza amagorofa yabo ngaho ku murango. Abene gihugu cyangwa abene gihugu
ahubwo abandi baza kugira ngo bagikamishe bashyira mu mifuko yabo. Bariko bubaka n'ama etaje maki none mweho. Ndabira Feneyasi kwa kiri ngaho. Ega ndaba wakiri ku murongo ushobora gusanga yirutse. Kubona muri berebe twaruvise amafaranga nyurujwe abo ntibarabafata nibaje ku madosiye manini ayo mafaranga y'igihugu agaruke akore iby'igihugu niri kumirwa rya politike mu by'akazi rihave kuko turabona ko ubuzi hafi ya bwose bibufiswe n'umugambi uri ku butegetsi hariho ubuzi bw'ubuhinga nibareke abantu bose bava mu migambo itandukanye ubwo buhinga bwabo buzane ku neza y'igihugu ntibabihe abo mugambo umwe gusa mbere biribonekeza ko nabo mugambo umwe bibagora nuko abahinga babishoboye babasize iruhande bagaca bagira kampinga yanje ibyo nabyo rafise inkurikizi ndaje tumuga musanya Frodebo usaba ko ibyo bintu byosubirwamwo ntakumirwa dukeneye impunzi hotegekana ingene zitahukanwa mu iteka ryazo igihugu nica abarundi bose ingufu tuzishire hamwe tuve muri ubu bukene bariho aha twoja mu mashirahamwe y'ikawa n'icayi tugaharura neza amatoni amaze gusohoka n'amadolari yinjiye twosanga bihuye. Murumva yuko umukuru w'igihugu abizi ko ivyo bintu byose vyakozwe mugabo abo bantu babandanya bari ngaho nta muntu n'umwe ashobora gukurikiranwa imbere y'ubutungane. Abo ni usanga bafise ijambo rikomeye wampaye inka abo ni banyakubahwa ntibishobora kumvikana abantu baragiye tujya twigirire baraje kajeke kugira twimbure umuceri mwinshi mu kiyaya baca baragenda barayiba ayo mahera bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye none ugomba none mukure hehe nimubwire bajya batwaje baruti garukana amahera ngaha twubake baraje bambwirire mukuru w'igihugu ntibumva ingorane amatwi mengo barayazibiye nibayabake turabe ko arabagabo ariko ngaha kumenga umukuru w'igihugu araduswahiye tugende mari ku muntu yivye miliyaridi 54 tuvuga duti garukana ngaha tugende ku muntu yivye imiliyaridi 6 za kajeke duti garukana ngaha mugabo atanze uruhusha twogenda tutabadatse ariko ndaguye ndagarutse ivyo bintu ntavyo twoshobora kuko uhagarikiwe n'ingwe aravoma aho rero mwebwe muca mugwikapa sikizi mu mukuru w'igihugu yifitiye stock doga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni renga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock nece nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute natwe kugira ngo turonke uwo muceri twari gusahirizwa na kajeke ariko baca bayarengerako barayarya barayatwiba ikibonane none ka mukuru w'igihugu dusubiye inyuma gatoya ntiwumva yuko uri kurarya ufise amastoke twebwe natwe tukicwa n'inzara amahera yari kubaka urugomero rwa kajeke kugira ngo dushobore kuvomera umuceri twimbure natwe dushire mu bigega tugire stoke yibwe n'abagabo usanzwe uzi ariko utari kurafata kandi murabazi nk'ubu fara barazwi ariko twebwe abene gihugu turiko twicwa n'inzara abo bagabo nabo bari ngaho bitemberera ikibonande amahera yari kudufasha bayubakisha ama etage bayagura amazu hanze mukuru w'igihugu wirabira n'ukuri mugagenda kwidoga umuceri urazimvye none iyo kaje ikibaho uno munsi ntitwadushora umuceri hanze mana yanje reka ngarukirize ngaha birateye ikigongwe haraho bavuga ngo akabiga twengwa nk'akeza ariko nta kundi nyene iri n'ishure turiko turiga urakeye ngabo baraje uca batuzanira ibiro 5 by'umuceri baduhe n'amacupa 2 y'amavuta batigira amahoro muratwizera mu dutore ngomba mvuga ikintu kandi ndazi yuko ari habo kitanezereza ariko Imana yompa abarundi bagahumuka amaso bakabona
ikirukuri n'ikitarukuri. Ese abarundi twosaba Imana ikaduha ubwenge ntitwosubira kumererwa nabi? Abarundi niko turamerewe nabi, ariko nta mvura igwa idahita, kuko nta kuntu na kumwe Uburundi bwoshobora gutera imbere abasuma b'ikomvyo aribo barongozi, aribo baja mu mabanga akomeye. Nta kuntu na kumwe twotera imbere abakozi ivyaha nk'ivyo vy'ubunyonozi nk'ubwo badahanwa. Yocahe kumbura ubona iyindi nzira vyocamwo arashobora kwitubwira muri komantere, ariko igihugu nticishwe n'abene gihugu, cishwe n'abakirongoye. Abo nibo batumye igihugu c'u Burundi gisigaye kigendera kwiringi. Kugira ngo rero igihugu c'u Burundi gishobore gutera imbere, nuko turonka abarongozi babizigirwa, abarongozi batandukanye n'abariho kino gihe, bakorera inyungu zabo gusa batitaye ku nyungu za bene gihugu. Imana yo mwijuru nibampezagirire, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage. Mu mwanya uza kuza turaza kubashikiriza ingene igihugu c'u Burundi coshobora gutera imbere kitarinze gushika mu mwaka wa 2040, ahubwo tuza kubereka ingene coshobora gutera imbere mu mwanya muto ubaho. Ico cigwa rero ntikize kubasimba.